mana 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 we. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, amahoro ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Reka mbifurize gukorera mu buntu bugeretse ku bundi, mukorere munsi y'ijuru ryuguruye. Yesu abahezagire cyane, turabakunda ngende muri mukorana ibiganiro byacu. Abataragira basazwe mu bikore kugira ngo ibiganiro bizabiborohera bizabzoroha kubishikira n'ingoga. Ndabashimiye cyane, Yesu abaheze umugisha. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo Imana ikuremereza buri yawe. Imana ikuremereza buri yawe. Hari igihe umuntu abahora inimba zaburiza abandi, indirimbo zabaza bene Kora, indirimbo zabazafu, ariko kandi Imana irashoboye cyane uyu munsi kukuremera zaburi yawe. Mbere y'uko umwaka wa 2025 urangira, muri kuno kwezi kwa 12, Mwami Yesu akuremera igitangaza cyawe kivuga. Haleluya. Hari ijambo Ana yanditse mu gitabo cya Samuel wa mbere, Samuel yanditse rivuga ngo igice cya mbere murongo wa 27, haravuga ngo uyu mwana niho nasabye kandi uhoraho yampaye icyo nayisabye. Umaze imisi usaba hari icyo wabwiye Imana. Haleluya. Ndagusengeye ku Mwami Yesu aguhe icyo umaze igihe usaba. Bene data, nafashe zimwe mu ndirimbo baririmbye abishuwe, numva nose basangiza. Reka Imana imaze guha Ana umwana, Imana imaze kuzibza akanwa ka kurya mudamu umugenzi we yahora mutuka iminsi yose, Penina akamubwira amajambo mabi buri gihe. Imana yibuka Ana akaja gusenga, akajana ishikanwa buri mwaka, kabwira Imana ngo Mana ndacyagukunda. Haleluya. Igitondo kimwe Imana iramwibuka. Imana iramwibuka. Imaze kumwibuka, igice cya kabiri cy'igitabo cya mbere cya Samuel amaze araririmba. Iyi ndirimbo yankoze ku mutima muri iki gitondo. Aravuga ngo igitabo cya kabiri, igitabo cya mbere cya Samuel igice cya kabiri. Maze Hana arasenga ati, umutima wanje uvugiriza Uhoraho impundu. Umutima wanje we uvugiriza Uhoraho impundu. Ihembe ryanje rivuwe n'Uhoraho. Akanwa kanje kasamiye abansi banje, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntawera nk'Uhoraho, nta gitandara kimeze nk'Imana yacu, nta gitandara kimeze nk'Imana yacu. Mukundwa, ndakwifurije kuririmba nawe kuno kwezi. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone mutyo. Hari igihe umuntu, hari igihe abantu akwibona ko, hari igihe umuntu abona ko yigira igitangaza. Ntimukongere. Ujya muntu uri kurasuzugura, ujya muntu uri kurafata nabi, uwo muntu Imana ishaka kumuremera zaburi yiwe nawe. Imana irashoboye cyane. Ntimukongere kuvuga iby'amanyama mutyo. Iby'amanyama ntibikaturuke mu kanwa kanyu, kuko Uhoraho ari Imana izi byose. Kuko Uhoraho ari Imana izi byose, niyo igera ibikorwa by'abantu nko ku munzani. Amen. Imiheto y'abahizi iravunitse, abari badendebukiwe bakenyeye inkomezi. Abari badendebukiwe, Ana we yaradendebukiwe, ariko uno munsi yarakeneye inkomezi, ariko araririmba. Abahorana agahimbo basigaye baca ingero, ariko abahora bashonje ntibagicumukura. Haleluya. Mbere uwahora ari ingumba abyaye indwi, abyaye benshi arahondobereye. Ubyaye benshi arahondobereye. Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, niwe atuma umuntu abaho, niwe amumanura ikuzimu kandi niwe amukurayo. Uhoraho niwe amukenesha kandi niwe amukenura. Haleluya. Bene data, dufite Imana izikenura. Niwe amucisha bugufi kandi niwe amushira hejuru. Niwe akura umugorwa mu mukungugu agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu. Haleluya. Twizeye Imana ikomeye bakundwa, zikura umugorwa mu mukungugu kamukura hasi agashira hejuru umukene umukuye mu mwavu, kugira ngo amwicarikane n'abahambaye. Haleluya. Baragwa intebe z'icubahiro, kuko inkingi z'isi arizo Uhoraho kandi nizo yayiteretse ko. Azozigama ibirenge by'abagororosi biwe, ariko abanyabyaha bazohonera mu muzimagiza, kuko inkomezi z'umuntu atarizo zimuha kunesha. Abagwanyi Uhoraho bazavunagurika, azoturagara ari mu ijuru, abakankamire. Uhoraho azocira imanza abo ku mpera z'isi, kandi azoha inkomezi umwami wiwe, ashire hejuru ihembe ry'uwo yimikishije amavuta.
Ana Imana imaze kwimuka, imaze kumwibuka, araririmba ngo ntahwera kuhoraho. Nta gitandara kimeze nk'Imana yacu, niwe uzukura umuntu hasi ikamwicerekana n'abakomeye. Mukundwa, reka kwifurize ngo nawe uririmbe, Imana iguheze ikuremera indirimbo nshya. Haleluya. Bene data, nariko nabonye iyi ndirimbo mu gitabo cya Rusi igice cya 4 umurongo wa 14. Rusi nta byiringiro na bimwe yaragifite, umugabo yarapfuye, abahungu babiri barapfa. Haleluya. Ariko asubira iwabo, asubira nayo na Rusi. Asubira na Rusi. Naomi rero araririmba nawe. Naomi yari afite agahinda gakomeye. Naomi yari afite agahinda gakomeye. Naomi yapfushije umugabo. Naomi yapfushe abahungu, asigarana umukazana umwe wiwe witwa Rusi. Bageze iriya iwabo, Imana iramwibuka. Umviriza igitabo cya Rusi igice cya 4 umurongo wa 14. Haravuga ijambo ryiza ngo abagore babwira Naomi bati, uhoraho ashemagizwe atakuretse uyu munsi ngube utagira umucunguzi, izina ryiwe niribe rurangiranwa mu Bisiraheli. Imana imaze kwibuka Naomi. Rusi amaze kubyara ngo izina ry'Imana niribe rurangiranwa mu Bisiraheli. Haleluya. Kandi azosubiza intege mu bugingo bwawe, kandi azogutunga ugeze mu zabukuru, kuko umukazana wawe agukunda agakurutira abahungu ndwi wabyaye, ariwe umubyaye. Naomi ajana uwo mwana amushyira mu gikiriza aba umurezi wiwe. Abagore b'ababanyi biwe bamwita izina bati Naomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi, niwe se wa Isaya se wa Dawidi. Amen. Hando atari ibyiringiro. Haleluya. Ndakwifurije ngo Imana iguhe umuhungu witwa Obedi. Imana ikuremere Obedi wawe, isezerano ryawe. Bene data, Naomi nta sezerano ry'umwana yaragifite. Nta buzima, yari yahuye n'ikibazo gikomeye. Ariko igitondo kimwe Imana iramwibuka. Imana iramwibuka. Rusi ararongogwa, arabyara umwana w'umuhungu. Abagore ngo baraza bararirimba, baravuga ngo Imana irurangiranwa mu Bisiraheli. Imana yibutse Naomi. Naomi arakikira umwana w'umuhungu, bamwita ngo Obedi. Baravuga ngo n'umucunguzi. Haleluya, cyangwa umuramyi. Amen. Amen. Obedi aravuka, ise wa yande wa Isayi, Isayi ise wande, ise wa Dawidi. Imana yacabwa ishubahiro. Dufite Imana. Imana izikura umubabaro. Dufite Imana izikura umubabaro ikarema indirimbo sha mu mutima w'umuntu. Haleluya. Sara amaze kubyara Isaka, yaravuze ngo uhora warantwengeshe, kandi abazovumva bazotwengaje. Imana izikuremera indirimbo yawe, Imana ikuremera ishimwe, Imana ikuremere zaburi yawe. Reka dusome zaburi ya 126 umurongo wa mbere. Haravuga ngo hamwe uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu karekuza ibitwenge twenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati uhoraho wadukoreye ibikomeye. Ni koko uhoraho wadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Haleluya. Reka nkwifurije ngo uhoraho gukoreye ibikomeye, naho unezererwe na unezewe. Uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Twifurije iyi zaburi mwami. Haleluya. Mwami Yesu gukora igitangaza, uhoraho adukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Zaburi ya 40 umurongo wa 3 uravuga ngo kandi yashize indirimbo nshya mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazobira batinye bizigira uhoraho. Mwami Yesu akuremere zaburi. Mwami Yesu akuremere zaburi yawe, unezererwe umwami wawe, unezererwe umwami wawe. Yesu aguhezagire, Yesu aguhe umugisha. Turabakunda cyane. Ndabifurije zaburi sha, muririmbe zaburi y'umunezero, zaburi y'amashimwe. Yesu abahezagire. Dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, waremeye Ana zaburi, araririmba aravuga ngo ntawera nkuhoraho. Waremeye Naomi indirimbo, abagore ngo baravuga ngo Imana ni rurangiranwa, kuko naho masuye gukikira. Haleluya. Haleluya. Uri Imana wahaye Sara mu myaka 90, aravuga ngo uhoraho arantwengeje, kandi abazobyumva bazotwenga nkanje. Uri Imana izerema ishimwe. Ndasengeye umuvandimwe wari kurankurikirana, mbere yuko uyu mwaka urangira, muremere zaburi yiwe. Uyu munsi wa none muremere zaburi yiwe. Haleluya. Umuremere zaburi ishimwe, umuremere zaburi ishimwe Mana. Urakoze cyane ku kwezi kwa 12 kumubera imfura. Uyu munsi umubere umunsi w'amashimwe, umunsi w'indirimbo sha. Haleluya. Ubuntu bwawe bwinshi mwami bwiyongeranye ku buzima bwacu. Urakoze. Turakira indirimbo sha mu mitima yacu. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahe umunsi mwiza w'umugisha. Mana